Ndasubiye kubaramutsa kandi mugo mu banda yamunkurikirana ubu naho seto abarideur abakoresha Royal Q ndafitiye ikindi cigwa twananye twungurana ubumenyi ni ukuvuga ikintu bita frottelos kiboneka iyo isoko ihinduye direction ivanye n'ivyo wagize amanalize ukabona birahindutse kandi guhinduka n'ibisanzwe kuko amacoin dukora amafaranga turangura ngaha ari volatile ifaranga mu ntama kiri volatile no musiza kubicira ibi eje kaza kubicira rijya ngegeje kuraba na US tubwaje bamwe no musi kumva ngo ni 7008 eje kumva 7900 ubundi musuza mu 7300 7500 no kuvuga riri volatile riraduga ikongarika manura ibiciro bivanye niki abarirondera nuvuga kesho ya demande et offre ama offre abazana ama pièce y'iryo coin kwidandaza abafise ari benshi bituma rigabanya valeur iyo barifise ari bake bituma riduza valeur igaca rizimba bigaca biduga nimba rero ababikeneye ari benshi hama ugasanga ama pièce kuri marché aronderwa na benshi kandi ari makeya ababizinye ari benshi bituma biduga ko bice bizimba kuko bice bikena mwese muramaze kubona naho ukadandaza ibiraya canke umuceri canke iyo vyeze bari byinshi ku isoko nyene isanzwe irokare mu Burundi bari byinshi bice gusanga bizimbutse n'urangura avuga ati rangura iki gihe mugabo ati kubira bizowe kwa 5 n'ugwa 4 ku kilo rangura ati mu minsi zo byaduze rero umuntu w'umuyideye ntakangwa n'intuzeye na frottelos kuko frottelos itegezwa kubaho niyo mpamvu dufise Royal kugira ibwiye muri frottelos ikibicunga hanyuma biduze ikidandariza no kuvuga rero nimba waranguye ibiraya bigaca bikoroka ukaba yaranguriye kuri 5 ahubwo bikabandanya biba byinshi kuzamegeze mu matwasa nkuco uvuga ngo ndacitse intege birandahomvye oya ufise ibiraya bya cause valeur muga kandi ibyo biraya ni ikintu gikenewe cyane mu Burundi uko nico bafungura umwanya n'umwanya yasaba kaduka muco gihe rero robo ishigucungira ucugira stock kwarindira bikaduga ubwo kidandaza ku biciro ugomba nuko rero mu ncamake rero muri Royal Q urashaka waguze coin hanyuma coin gacikoroka kubera iki habaye ama offer menshi muco gihe rero nk'akarorero ndabereke muri Royal Q ninjiye muri Royal Q mashaka kubona turabiye nko kuri iyi coin itwa Pepe mwese murayibona iyi Pepe iyi murabona iyi muri frottelos ya -25% sivyo iyi coin nashaka kuyinjiramo rero yampeje kuyikora nkaca mbona iyo coin ikagirante ikakoroka nkejeje kuyikora muce gashaka kugirante kugabanya frottelos ndabaza n'ikiko cyo kugabanya frottelos muga ku muntu amaze kumenyera isoko akabona yuko coin yaje kumanuka igomba isubira igirene iduga gacagenda akayasubira akayishira an activité nukuvuga ni juste kwihagarika mwabonye nabetse Pepe ngiyi coin yitwa Pepe ngiyi murayibona mwese sivyo ndabonye impeje kwishira mu isoko canke hamaze akanye yatangiye kumanuka ndavye bitcoin maze ko tukunda kurabira ko ndabona iri kwiramanuka ndaje na ya coin yanje kuri graphique no turabira coin kwiramanuka no kwiraduga murazi no twirabira nkabona iri kwiramanuka mwico gihe ncenza ngaha muri coin muri strategie mwese murabona aha ni muri strategie mwese muharabe no kuvuga aha ni muri strategie okay aha muri strategie aha ceninjira muri coin iyi Pepe ngomba guhagarika gustopa kugira ire kubandanya igirante imanuka nkaca ndayifyonda uku nkifyondamwo okay nkeje kwifyondamwo cenza ngaha kuri pause aha kuri pause sivyo ndafyonze mba mpeje kwihagarika okay ndafyonda uku amashavuga ati ushaka gustopa strategie mabana igomba gustopa strategie tuvuga ego ushitana ngaha muri shuwa cyomeza ngaha kuri shuwa cyoze muri shuwa rero aho buraheje kwihagarika ugiye kwiraba handi yari iri muri strategie ngaha hamwe yari iri uku byo usanga utayibonamwo okay byo usanga utayibonamwo ushobona ko yagiye yahagaritswe okay yahagaritswe wayisize muri stopped muri stop D ni wayisize okay mabona ngaha je wanje hariyo
muri stop hariyo zibiri nizo zibiri rero cifyondamwo usangamo na yindi nabwira yitwa pepe ushana ngaha muri stop ucubona yahagaritswe iyo ariyo hahagaritswe pepe n'irisanzwe iriyo muri ico gihe rero ntibandanya iduga kandi ntibandanya imanuka no kuvuga yakoine nibizobana imanuka iwawe niso kurenga ngaha yarigeze kumanuka okay Chenda irindi ndayiraba kuri graphique mbonye itanguye kuduga ikagera iduga igeze aho jewe nayifatiye niba ninjiye naho ngaha ibiciro byerekana ko yinjiriyeko ni ivyitwa average price no kuvuga ninjiye naranguye iyi coin iri kuri 0,0002068 ariko agitwerema iri ngaha kuri 0,0001550 bisiga yuko iri kure cyane ntiyanshikiye imaze gushaka ko igiciro je naranguriye kwiki iduga nce ndayifyondamo ngaha okay cenza muri strategy nkayifyondamo iyo coin nkacanza kuri stoped nkayifyondamwo nkacanza ngaha nkayifyondamwo nkaza ngaha kuri activate okay muraye mwese nzanga kuri activate ngaha okay kuri activate ni kuvuga ndahafyonduku I understand strategy oui ni kuvuga nesubije mwisoko mushe gitwisanga yagarutse hehe muri za zindi ziri running ngaha ngo cisangamo yagarutse kugira ante kubanda yigira ante kandi kibanda yigira ante iduga kubera ndayisubije ndayise mwisoko igeze hahandi nayiranguriye igomba kuzaneki inyungu nuko rero ushobora kugabanya float loss ku ba trader bakoresha loyal Q mwandanye munkurikirana ayo mico mudatahura muze murambaza bizogenda neza mu ntamake gukoresha loyal Q neza bituma umuntu nkamera menshi bisaba ubumenyi bwinshi nabwo bituma uko ubumenyi uronkera umwanya umwe ugendera bugwiza utangura buke ugendera yiga abaride bakwigisha uno musa kwigisha ibi uvyandika unayo pratika ejo wakwigisha ibi byandika pratika usanga wamaze kumenyera byinshi kuburyo usanga uronka amahera menshi gusumba abandi kubera iki wasize mu mwete no kumanda y'umunkurikirana turi kumwe icyo mutaza muratahura muze murabaza sawa